bamwita BURNA BOY cyangwa umwite Dlamini Ebulwa Ogulu, umuririmbyi akomeye cyane avuka mu gihugu cya Nigeria. Umuririmbyi yabaye rurangiranwa haba muri Afrika ndetse no ku isi yose. Ndabizi abatari make muri mwebwe muramuzi. Ati uyu munsi rero bimeze gute? Uyu munsi inje kubabwira amwe mu makuru utaruzi ku buzima bw'umuririmbyi BURNA BOY. Ndaza kubabwira amwe mu makuru mutari muzi ku rugendo rwa muzika wiwe guhera gitangu gushika ahageze ku munsi wa none. Bananjire mu iki kiganiro uraza kumenya amakuru menshi utaruzi ku muririmbyi BURNA BOY. Icyo usabwa no kubanza ugakanda subscribe kugira ngo uzoze uraronka ibiganiro bigiye bitandukanye nza ndabacishiriza kuri YouTube channel yanje ariyo yanyu. Ntiwibagire gukanda gem ndetse ukore na partage bikunze kugira tuzoze tubana no mu bindi biganiro. Uyu BURNA BOY rero amazina yiwe nyakuru yiswe n'abavyeyi yitwa Dlamini Ebulwa Ogulu. Uyu BURNA BOY akaba yavutse itariki 2 ukwezi k'umunani mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 1991. No kuvuga duhereye ico gihe gushika uyu munsi BURNA BOY afise imyaka igera kuri 34. Urumva ko aracari muto ugereranije n'ibintu amaze gushikako. BURNA BOY rero akaba yavukiye ahantu hitwa Paul Harcourt, akaba hari mu gihugu ca Nigeria. Papa wa BURNA BOY yitwa Samuel Ogulu, mama wiwe nawe akaba yitwa Bose Ogulu. Bose urumva bafashe ako kazina ka Ogulu kubera ko ni nk'izina ry'umuryango. Urabizi ko n'umugore yagiye ku mugabo akenshi umugabo aramuha ku izina ryiwe. Mama wiwe rero niwe turavuga ko cyane kubera ko niwe yagira supportinga BURNA BOY, yamubera nka manager agitangura. BURNA BOY yatanguye amashuri y'intango abe twita primaire aho nyene muri Nigeria muri iyo quartier yawo yitwa Paul Harcourt. Hanyuma ahejeje primaire baca bamurungika kwiga university mu Bwongereza muri Angleterre mu gisagara ca Lagos. Ico gihe yiga mu gisata citwa media technology. BURNA BOY yarahize imisi mike ariko acarabiheba kubera ko ibintu vy'amashure ngo ntivyari ibintu vyiwe ngo ntavyo yakunda. Yaciye abiheba yibandaniriza n'umuziki. Ngira ndababwire incamake y'urugendo rwiwe rw'umuziki. Ndabanza ndababwire icyo no kwita nk'incamake, hama mu nyuma turaza kugenda tuzinjira mu mizi dusesangura ama album yagiye akora, ama award yagiye aronka ndetse n'indirimbo zigiye zikunzwe yagiye aronka. Turaza kuvyinjira mu mizi ariko reka manze ndabacire ku mayange. BURNA BOY akiri umwana yatanguye gukora beat akoresheje application yitwa FL Studio. Iyo urumva yarakira umwana ntiyari bwatangure kuja muri studio, niho yakoresha ku kaboro kiwe mu gukora ama beat. Aho mu nyuma yarabandanije araja no muri studio akora n'indirimbo yitwa Like to Party. Iyo ndirimbo mwarayikunze cyane, yanatumye BURNA BOY amenyekana aho hari mu mwaka wa 2012. Muri 2013 naho BURNA BOY yasohoye album yitwa Life. Iyo album turaza kuyigaruka ko nayo nyene niyo tuhatangura kuja en detail. BURNA BOY rero afise ibintu yisangije mu gukora umuziki kubera ko BURNA BOY yagiye afata beat cyangwa injana ya Afrobeat ayivanga na reggae, ayivanga ni ya dancehall, ayivanga na pop, acakuramo injana yiwe umudiho wiwe twakwita Afrofusion. Aricyo cyatumye BURNA BOY aba umuririmbyi akomeye cyane kubera ko yarafise ikintu yisangije. BURNA BOY rero indimi akunda kuririmbamo mwiyo reggae yiwe ya Afrofusion, indimi akunda gukoresha n'ururimi rw'icyongereza hamwe n'ururimi rwitwa pidgin bakoresha muri Nigeria. Nago nyine rumeze nk'icyongereza ariko si icyongereza comtel. BURNA BOY ibintu aririmba akenshi usanga ari ibintu bijanye n'ubuzima busanzwe, nyene ubuzima bw'umuntu, ndetse akanaririmba yubahiriza imico n'imigenzo yo muri Nigeria. Ntago ari wa muntu aririmba ibintu ngo biteye isoni cyangwa ibintu nyene bidafise sense. N'umuntu aririmba ibintu ukabona ko uwo muntu yubahiriza imico n'imigenzo y'igihugu. Reka renda babwire bimwe mu bintu bikuru bikiru byagiye biranga urugendo rw'umuziki rwa BURNA BOY, ariko bimwe muri ivyo ndabica hejuru turaza kuzinjiramo
indani nyene tubisesangure. Ico ndakubwira coco iki kiganiro ntugende utakimaze kubera ko amakuru menshi ari imbere ntago urayumva. Wewe iryo kosa ryo kugenda utamaze kino kiganiro nturikore. Uyu Burna Boy rero mu mwaka wa 2017 yasinye contrat muri label yo muri Amerika. Iyo label yitwa Interact Record yarayikoreye mu muziki itari myinshi. Turaza kugira nawe nyene ico tuyivuze ko mu mwaka wa 2019 yakoze album ayitwa African Gia. Yarabandanije mu mwaka wa 2020 naho yakoze indi album yitwa Twist as Oil. Iyo album niyo yanatumye atwara iriya higanwa award ya Grammy Award. Burna Boy turaza kugaruka kwa aya album, turaza kugaruka no kuma award agiye atandukanye yagiye atwara mu mwaka wa 2020 naho nyene. Donc mwaka wa 2022 yakoze album yitwa Love Damini. Album isa nkaho ariyo album yafashe Burna Boy imukura ku rwego rwa Nigeria, imukura ku rwego rwa Afrika, ariko imugira umuririmbyi ari international, umuririmbyi yamenyekanye ku isi yose. Iyi album isa naho ariyo yamwugururiye iyo miryango yo kuba international. Reka rero ndababwire amwe mu ma album, indirimbo ndetse n'ama award uyu muririmbyi Burna Boy yagiye atahukana. Reka duhere kuri album ya mbere Burna Boy yayisohoye mu mwaka wa 2013. Iyo album ayitwa Live. Inyuma y'imyaka ibiri mu mwaka wa 2015 yaciye akora iyindi album acha yitwa On Spaceship. Iyo album nawe nyene yarakunzwe cyane. Burna Boy ntiyagereje gusora ama album, yarabandanije mu mwaka wa 2018 nawe nyene yasohoye album ayitwa Outside. Yindi album yayikoze mu mwaka wa 2019. Album yakunzwe cyane yayiswe African Gia, nawe nyene mwarayikunze abantu benshi mu mukurikirana ibintu vy'umuziki murabizi. Mu mwaka wa 2020 asohora yindi album yitwa Twist as Oil, nawe nyene ni album yagiye ikundwa cyane. Mu mwaka wa 2022 naho nyene yarakoze album ayitwa Love Damini, nawe nyene album yarakunzwe cyane. Mu mwaka wa 2023 naho nyene Burna Boy yarakoze yindi album yitwa I Told Them. Nivyarangiriye aho no mu mwaka turi mu 2025 Burna Boy afise album yasohoye yitwa Nothing of Weakness. Izo nizo album Burna Boy yasohoye. Umva ko numuririmbyi akomeye cyane kuko gusohora album 8 si ikintu coroshe. Abaririmbyi bo barabizi yuko na album imwe kugira uyisohore hama unashobora no kuyipromotinga ibe yamenyekana biba atari ibintu vyoroshe cyane. Reka ndabarabire zimwe mu ndirimbo zagiye zikundwa za Burna Boy. Mu nyuma yaho ndababwira n'ama award agiye atandukanye yagiye atahukana. Uyu Burna Boy rero indirimbo zakunzwe cyane gusumba izindi ni nk'indirimbo yitwa Ye. Indirimbo yayisohoye muri 2018. Hani indi ndirimbo yitwa On the Low. Iyo ndirimbo nayo nyine yayisohoye muri 2018 ndetse yari muri ya album nababwira yitwa African Gia. Hari indi ndirimbo yasohoye muri 2020 yamenyekanye cyane yakunzwe, indirimbo yitwa Last, nayo nyine yari muri ya album nababwira yitwa Love Damini. Ndetse iyi ndirimbo yakunzwe cyane ni indirimbo yitwa Ta. Murayizi yo ni shasha yasohotse mu mwaka nyine wa 2025, nayo nyine ikaba iri muri ya album yitwa Nothing of Weakness. Izo nizo ndirimbo za Burna Boy nashoboye kubacagurira zakunzwe cyane, ariko namwe murazi indirimbo ziwe zakunzwe urashobora kuja muri commentaire ukambwira ati niyi je narayikunze apari yizi je nashoboye kubanda bacagurira. Rero ndababwira amwe mu award ubushimwe bugiye butandukanye muri Burna Boy yagiye atahukana. Burna Boy yatwaye agashimwe ka Grammy Award, aho yatwaye ako gashimwe yari muri kategori ya Best Global Music. Iyo Best Global Music yari yagiye gupresenta yo album yiwe yitwa Twist as Oil. Akaba album yiwe yaratsinze ku rwego ruri international, no kuvuga yabaye ya mbere ku isi yose, no kuvuga yabaye yo ya mbere yabaye nominated ku isi yose.
Burna Boy yaratwaye n'akandi gashime kitwa Bet Award, nako nyine yagatwaye mu cicaro cyitwa Best International Artist mu baririmbyi baba hanze ya Amerika. Mu kuvuga yagatwaye niwe yabaye wa mbere mu baririmbyi baba hanze ya Amerika, ndetse ako gashimwe ntako yagatwaye rimwe kubera ko yari isubirije, no kuvuga afise izo Bet Award zigera kuri zibiri. Iyindi award ikomeye cyane Burna Boy yatwaye ni yitwa Mobo Award, akaba yayitwaye yari ari mu ciciro ca Best International Artist mu baririmbyi b'abirabura, no kuvuga muri Black Artist. Yabaye wo muririmbyi wa mbere icyo gihe, yari afise indirimbo nziza mu baririmbyi b'abirabure. Nkuko mwavyumviye urumva ko Burna Boy no muririmbyi akomeye cyane, yagiye atahukana ama award menshi, agenda akora ama album menshi, agenda akora n'indirimbo nyinshi zagiye zikundwa apana ngo muri Afrika gusa, ku rwego rw'isi yose. Wakoze rero wabanye nanje, nimba wumva ha amakuru ntakubwiye kuri Burna Boy wari wifuza kumenya, yandike muri commentaire uyimbwire, nzoshe ndakukorera hanyuma, canke nimba hari uwundi muririmbyi ushaka ko ndagukorera ko nkakubwira amwe mu makuru yagiye aranga urugendo rwe rw'umuziki, nawe nyene umumbarire. Ntiwibagire kugenda kandi subscribe nyuma utarayikanda. Tuzorire mu kiganiro gitaha. Ciao ciao, ndabakunda.